tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Amen, amen. Muzamuri ibiganza turamukaye mu izina rya Yesu. Ndamukiza mugenza mubwiye ati wagize neza kuza. Yes, wagize neza kuza mu nzu y'Imana. Nagomba ndangize icigwa tugize ku imisi hariya muri Zaburi 23 umurongo rekamere kwa 5, ariko ndagamije umurongo wa 6. Nagomba mere nk'ukrotira kino cigwa, mugabo nagomba ndagikrotire mbanje kuvuga cyane ku murongo wa 6 mu mpe Zaburi 23 umurongo wa 5 gushika kuri 6. Hava ntegurira ameza mu maso y'abasi banje, wasize amavuta mu mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Aniho twariko turashimikira ku munsi w'Imana yuko igikombe cyacu gisesekazwa n'amavuta mwemu yera asutse ku mutwe wacu. Ibintu nivyikora, ibintu bipfa kuba. Umuntu wenyine atazi inzira z'ubwami bw'Imana, atazi inzira z'Imana, atazi ingene Imana ikora ibintu, niwe yumvira ko ibintu biba nk'igihamana, yumvira ko ibintu bipfa kuba gutyo nyene. Mugabo ku by'ukuri ibintu ntibipfa kuba. Biriya twereka inzira y'ingene ibintu bikoreka. Itubwiye ngo yasutse amavuta ku mutwe, kubw'iyo mpamvu igikombe canje kirasesekaye. Mu yandi majambo nagomba kubabwira ko ibintu vyinshi mu buzima bwacu ntivyikora, birakogwa n'ubushobozi budukoreramo. Usomye hariya mu Efeso 3:20 hatubwira amajambo akomeye cyane. Sinzi ko hamabwira ndahace gatonyi, reka tujeyo hansomere. Nuko ishobora gukora ibirengeye cyane ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira. Imana ishoboye gukora ibirengeye ivyo usaba n'ivyo wiyumvira byose. Amen. Bariko kugira ngo ubushobozi bw'Imana bushoboye gukora no sema ivyo usaba ngo n'ivyo wiyumvira. It's too high. Amen. Ishoboye gukora ivyo usaba n'ivyo wiyumvira nibigucamo mu mutwe. Ishoboye kubikora. Mugabo mviriza bandanya gato. Nkuko ubushobozi bwayo budukoreramo. Nkuko ubushobozi bwayo, niko ndadefinisa amavuta nk'ubushobozi bw'Imana. Rero batubwiye ngo ishoboye gukora ibirengeye cyane ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira, ariko nkuko ubushobozi budukoreramo buri. Vyumvikana ngo ubushobozi wewe ufunctionamwo, wewe ukoreramwo, nibwo budetermina ivy'Imana ikora mu buzima bwawe. Amen. Now, singiye kuhateba cyane kuko mfise ahantu ngamije cyane. Dusubire hamwe muri ya Zaburi yanje 23. Era kuri 6 cette fois-ci, era kuri 6. Ava ngo nukuri ivyiza n'imbabazi bizonyomako iminsi yose y'ukubaho kwanje, nanje nzoba mu ngoro y'Uhoraho ibihe vyose. Twese tuvuga ati ivyiza n'imbabazi bizonyomako iminsi yose y'ukubaho kwanje, nanje nzoba mu ngoro y'Uhoraho ibihe vyose. Now bavuze ngo ivyiza n'imbabazi, mugasinzi ko yonsomera mu gifaransa gato kugira ngo tuje mu gutahura neza rino jambo. Usoma ku gace konyene. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ninga ndabivuze neza, iri jambo avuga le bonheur si vyiza.
n'umunezero nivyo amen. Iyo bavuze mu Kirundi bavuze ngo ivyiza gabo twovuga ati umunezero n'ubuntu bw'Imana bizodukwirikira ubuzima bwacu bw'ibihe byose. Amen. Imana ishimwe. Tubitahura kumwe. Now ngomba ngaruke gatonyi ku ijambo pastor yavuze. Biratangaje ngene mwe muyera ya pikinze neza nyene vexe narinze ko mpava nigisha kubera ngomba kuvuga akanavuze ngo le bonheur. Tujane hariya muri Zaburi 52 unkomorere umunezero w'agakiza kawe, unkomorere umunezero w'agakiza kawe. Twese tuvuga umunezero w'agakiza. Bana Imana, iyi ni force ikomeye cyane y'abana b'Imana. Umunezero w'agakiza ni force ikomeye gose. Dawidi yavuze ngo umunezero n'ubuntu bw'Imana bizonyumako ibihe byose byo kubaho kwanje. Ndagomba nzi gatonyi utahure ko umunezero n'ubuntu bw'Imana, umunezero si uzana ubuntu bw'Imana, mbwa ubuntu bw'Imana nibwo buzana umunezero uhoraho. Amen. Mbwa bivuze ngo ikizotwomako n'umunezero w'Imana hamwe n'ubuntu bw'Imana. Aha naho Dawidi yasenze abwira Imana ati unkomore. Aha ivyari bihejeje kuba nigihe Dawidi yakora icyaha cy'ubusambanyi, hama mpwemu yarakamuvako. Igihe mpwemu yaramuvako, umunezero uhoraho waciye umuvako nawo. Hama Dawidi agira isengesho avuga ati Mana unkomorere umunezero w'agakiza kawe, unshigikirishe umutima ushize icira, unkomorere umunezero w'agakiza kawe. Umunezero ngiye kuvuga ni umunezero wo muri Kristo Yesu. Umunezero muri Kristo Yesu uratandukanye gose n'umunezero aho hanze uhari, umunezero isi itanga. Hari ubwoko bubiri bw'umunezero. Umunezero umwe ni umunezero wo muri Kristo. Umunezero wundi ni umunezero isi itanga. Reka mvuge gato ku munezero isi itanga imbere ko mvuga umunezero muri Kristo Yesu. Isi ishoboye gutanga umunezero. Mbega isi irashoboye gutanga umunezero? Oui. Isi hari umunezero itanga. Mbwa umunezero utangwa n'isi urafise iburanga, urafise ingene umeze. Ivyo rero ugomba kwitahura kugira ngo umenye neza eske umunezero ndiko ndarondera n'umunezero isi itanga canke n'umunezero muri Kristo Yesu. Umunezero utangwa n'isi umeze gute? Umunezero isi itanga icambere n'umunezero w'akanya gato. Twese tuvuga akanya gato. Hari umunezero dushoboye kuronka duhawe n'isi canke n'ivyisi. Uwo munezero kimwe mu bintu biwuranga n'umunezero w'akanya isase, akanya gato cyane. Nshoboye kuvuga kumva mbuze umunezero hantu havuga ati reka nje mu nzu y'ubutambiro bamwe bakunze kwita boîte de nuit kugira ndondere umunezero. Ndashoboye kujyayo muri iryo joro nkumva umenga ndanezerewe, mugabo umubabaro wigwije kenshi ubutanguye bukeye. Kubera iki? Uyu munezero isi itanga, reka mvuge boîte de nuit, ushoboye gutanga n'umunezero w'akanya gato. Ndashoboye kuvuga ati reka nywa inzoga numvise mbuze umunezero cyangwa ikindi kiyayuramutwe kugira ngo ndonke umunezero. Uwo munezero numva, sinzi ko mwa mwarigeze kunywa inzoga, mbwa umuntu yanyoye inzoga ashaka kumva umenga ibibazo vyo byose biragiye. Ashaka kumva umenga na yaruwa yatari bwarihe yayirishe. Ashaka gutelefona abantu bose akababwira ko anezerewe atakibazo na kimwe afise kwisi. Mugabo uwo munezero ufisa kanya isase, n'umunezero w'akanya gato. Amen. Hari umuririmbyi umwe nkunda cyane muri Cantique yavuze ngo nagerire kunywa ku munezero
w'imigezi y'isi irakama ndihebura cyane nzigirijwe ndarira gose. Mu yandi majambo hari ibintu vyerekana nkaho umenga bitanga umunezero, mbwa umunezero wavyo ufise akanya gato, ufise garanti nonyi gose. Uwo rero biri wita umunezero w'isi. N'ibindi umuntu arashobora kwinezereza muri bijya, undi akaja muri biriya. Wumva ati je ngomba abagore benshi kugira numve ko umunezero wanje wuzuye. Akaja afata iyo nzira akaja mu bagore, undi akaja mu bagabo. Umunezero wiwe ufise akanya gato gose ushoboye kumara, mbere ushoboye kuvamo n'umubabaro wiwe utazoshira. Alors umunezero ndiko ndavuga suyu si umunezero w'akanya gato. Umunezero w'akanya gato ni umunezero isi itanga. Ikindi kiranga umunezero isi itanga ni umunezero uvana n'ivyo ufise apana icuri. Hari ibintu iyo tubishitse ko mu buzima cyangwa iyo tubirose twumva umenga turanezerewe, ujya munezero ujya si umunezero muri Kristo Yesu. Par exemple, utari ufise akazi, washoboye kuronka akazi, hamukumva wiyumvise neza kubera ko akazi kaje kwishura ibintu bimwe mu buzima wari ukeneye. Yes, akazi ni ikintu cyiza, mugabo uwo munezero utangwa n'akazi si wo munezero ndiko ndavuga muri Kristo Yesu. Hari umunezero wundi uri hejuru y'ibintu turonka mu buzima. Amen. Ndashoboye kubona afise amafaranga, hama umuntu akantelefona akambwira ati pastor genda urabe kuri konti yawe ndashize ko amafaranga ya naya. Uwo mwanya ca numva umunezero, mbwa uyu munezero numvise ni umunezero w'akanya gato ufatanye n'ayo mafaranga ashizwe kuri konti. Nkamwe yohava undi mwanya ndaza kumva namerewe neza, kubera ko umunezero wanje ufatanye n'ibiboneka, ufatanye n'ivyo ndonse apana n'icondi. Amen. Ndashoboye kuvuga kandi ibindi biranga umunezero utangwa n'isi. Ni umunezero udakomoka indani muri wewe. Amen. Hari ibintu vyinshi biri hanze yacu bishoboye kuduha umunezero, mugabo ivyo bintu bitanga umunezero bikomotse hanze yacu. Uwo munezero si ubuzima. Umunezero ku vy'ukuri w'ubuzima nuwo Yesu yavuze ngo muri mwebwe nzoya nzotuma hadudubiza imbizi z'amazi y'ubugingo. Amen. Umunezero wose ukomoka hanze yawe si umunezero w'ukuri ku vy'ukuri. Amen. Uyu munsi naje kugufasha icambere kwitandukanya n'ibintu bisanzwe biguha umunezero, umunezero ukomoka ngaha mw'isi. Ndagufatanye n'uwundi munezero wundi ngiye kuvuga, umunezero w'agakiza. Umunezero w'agakiza uratandukanye gose nuko ndafise imodoka, ndafise amafaranga mu mufuko, nambaye neza, afise abagenzi benshi. Biratandukanye n'ivyo. Ivyo birashoboye kuguha umunezero, mugabo si umunezero w'agakiza. Ico birayita umunezero w'agakiza ni umunezero wundi ngiye kuvuga uri bwina gose. Amen. Haleluya. Ati pasa kubera ko umunezero ugiye kuwusurinya ni kubera n'umunezero uhabwa uwize wenyene. Umuntu atarakizwa ashoboye kuronka akumva yiyumva neza, ashoboye kuronka itonga akumva neza, mugabo icyo adashoboye kugutako ni umunezero w'agakiza. Umunezero w'agakiza ni ingabire ihabwa abana b'Imana gusa, ni ingabire ihabwa abantu bavutse ubwa kabiri bonyene. Uwo munezero none definition yawo ni ngiye kuyikubwira. Tujane hariya muri Filipi 4:4. Mwami munezerewe mu mwami wacu imisi yose, ndabivuze ubugira kabiri ni munezerwe. Numunezero apana wakanya gato, numunezero w'imisi yose. Amen. Numunezero Imana ishoboye kuguha uri mu bihe bigoye cyangwa uri mu bihe vyoroshe. Numunezero Imana ishoboye kuguha uri mu itanure ry'umuriro canke uri mu mvuge gute mu bihe bitoroshe na gatonyi, ugwaye cyangwa ukomeye.
hari umunezero duhabwa n'uhoraho. Uwo Pawulo yabwiye ab'Ifilipi ababwira ngo mwame munezererwa mu mwami wacu iminsi yose. Ndabivuze ubugira kabiri, ni munezerwe. Vyumvikana ngo hariho possibility ko umuntu ashobora kunezerwa iminsi yose. Nimba ivyo bishoboka, tujya dutahura ko umunezero w'agakiza si umunezero ufatanye n'iboneka, kuko iboneka birahinduka. Si umunezero ufatanye n'ivyo twariye canke twambaye canke twanyoye, kuko ivyo birahindagurika. Umunezero uhoraho kandi w'ibihe byose ni umunezero tubonera muri Kristo Yesu, duhabwa nk'ingabire iyo twizeye Yesu Kristo. Tujyane muri Luka 10, ndaza gusoma imirongo itari mike. Luka 10 umurongo wa 21. Uwo mwanya anezererwa cyane muri mpwemu yera. Yesu ngo uwo mwanya anezererwa cyane muri mpwemu yera. Yesu ariko araganira n'abigishwa biwe, ahejeje kubabwira ivyo yababwiye, bivuga ngo ako kanya acanezerwa muri mpwemu yera. Vyumvikana ngo uyu munezero yagize ngaha si umunezero ufatanye na information yumvise cyangwa n'ibintu bibaye. Ni umunezero ukomotse kuri mpwemu yera, hamwe arabuhabwa. Amen. Iyo tuvuze umunezero w'agakiza, ni umunezero mpwemu yera kominika imitima yacu. Si umunezero ufatanye ngo habaye ibi hakoze bigi. Ni umunezero mpwemu yera azana mu mitima yacu, kubera kugira ngo abana b'Imana bagendere mu nkomezi zihoraho. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Mpundi murongo umwe, Actes des Apôtres, vyakozwe n'intumwa, igice cya 13 umurongo wa 52. Abigishwa buzuzwa umunezero na mpwemu yera. Abigishwa buzuzwa umunezero na mpwemu yera. Haleluya. Uyu munezero intumwa zagize ni wari umunezero uvuye hanze, ni umunezero mpwemu yera yabujuje imitima. Icyo ngiye kuvuga ku munezero w'agakiza, si umunezero ufatanye n'ibintu bibaye haruhande yawe, ni umunezero mpwemu yera ahereza imitima yacu. Kubera bivuga ngo umunezero uhoraho nizo nkomezi zacu. Mu yandi majambo, Imana iguhaye umunezero, iguhaye inkomezi zayo. Rero ndakeneye kukuzana ahantu ku munsi ugendera mu munezero w'agakiza kawe. Bitavana ngo wumvise information nziza, bitavana ngo wumvise information mbi, bitavana ngo ibi bimeze neza cyangwa ibijya bimeze nabi. Ahubwo bivana gusa ko wamenye ko umunezero w'agakiza ufatanye n'ikintu mwemu yaraduha ku munsi. Haleluya. Iki nicyo cyacanze abantu bariko barica intumwa mu ishengero rya mbere. Barabashira ahantu bariko babatera amabuye, bakumva bariko baririmba amakantike, bakumva bariko barabahezagira, bakumva bariko barabasabira ku Mana. Kubera iki? Nta myidodombo yari mu kanwa kabo, kubera ko mwemu yera yabaho umunezero meme no mu bihe umunezero utari ukwiye, akabahereza umunezero imitima yabo. Ibi vyaracanze abantu bariko barica intumwa, igihe bafata intumwa zimwe bakazihereza intambwe ngo zibage. Mbwa bakabona abantu barapfukamye, barahimbaje Imana, bariko baratwenga, bariko baranezerwa mu buryo bukomeye, kubera ko nibifatanye n'ibigiye bibabeko, bifatanye nuko baratahuye ko ari umunezero w'agakiza mwemu yarakominika imitima yacu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Alors, comme définition, umunezero wo muri Kristo Yesu ni umunezero uva kuri mpwemu yera, ukomoka indani muri twebwe, utavana n'ibiriko biraba hanze yawe. Nawe ushaka gufata ino definition. Umunezero w'agakiza ni umunezero duhabwa na mpwemu yera, uva indani muri twebwe, utavana n'ibiriko biraba hanze. Haleluya. Now, ikintu rero kibabaje ngaha ngomba mfashe umuntu ngaha, nuko abakristo benshi babayeho batanezerewe. Uno mwanya aranezerewe, ejo ntanezerewe. Hirya y'ejo aranezerewe, undi munsi ukurikirana ntanezerewe. Kubera iki? Ni kubera umunezero wacu
kenshi uracyakomoka aho umunezero w'abisi ukomoka. Iyo umunezero wacu ugifatanye n'ibiriko biratubako uzokwamuhungabana iminsi yose. Iyo umunezero wacu ufatanye n'inkuru wumvise zibiriko biraba mu gihugu cyangwa izibyabaye mu muryango wawe cyangwa vy'ibyo uri kuriyumvamo mu mubiri, umunezero wawe uzokwamuvariya. Rimwe uzokumva unezerewe, irindi wumva utanezerewe. Mugabo abakristo bakomeye n'abakristo bagendera mu munezero utavana n'ibiriko biraba hanze yabo. Amen. Rimwe na rimwe igituma abakristo benshi batagendera mu munezero, baracibwira ko umunezero wabo uvana nuko bafisa cyangwa batagafise. Abandi bariyumvira ko umunezero wabo wo bufatanye nuko bafise abagenzi benshi cyangwa batabafise, afise uburyo cyangwa atabwagira. Nga ukuri nuko duhamagaye kuri Kristo Yesu, kimwe mu ngabire ikomeye aduha n'umunezero mu mitima yacu. Kandi uwo munezero aduha nufatira kukungena duhamagaye tumeze n'ibyo dufise. Uwo munezero aho imitima yacu n'umunezero wiwe nyene akominika imitima yacu. Vyumvikana ngo Paulo abwiye ab'Filipi ati munezerwe iminsi yose, ndabisubiye nk'ubugira kandi ni munezerwe. Vyumvikana ngo birashoboka ko umwana w'Imana nezerwa umunsi wose, hama uwundi ugatangura agaswa akanezerwa, uwundi agatangura agaswa akanezerwa. Bifatana n'iki? Bifatana nuko yamaze kwimatura ku vy'isi. Amen. Munyemerere ndabatware mu rwego rw'abantu bakuze, ifoko dutera intambuko. Amen. Ndashobora gukenera ibintu, mugabo sindekuriwe kwemera ko ibintu bicika umunezero wanje. Amen. Ndarekuriwe kwipfuza akazi, akazi si umunezero w'abizera. Amen. Ndarekuriwe kwipfuza umufasha, umufasha si umunezero w'abizera. Ndarekuriwe kwipfuza amafaranga, amafaranga si umunezero w'abizera. Umunezero w'abizera ni kindi, ni ingabire mpwemu yera aho imitima yacu ku munsi ku munsi. Amen. Umukristo rero atangura gukomera, atangura ko umukristo ashise yuzuye umunezero, yuzuye n'umuriro mbere w'ivuga butumwa, igihe atagendana imyidogo myinshi. Umukristo agendana imyidogo myinshi ni sinya ko umunezero uhoraho akiwurondera ab'isi bose bawurondera. Hamuntu avuga ati ko nagize success, ati ndanezerewe. Ko ibyo nakoze byagenze neza ndanezerewe. Ko abantu bose bari kwamvuga neza ndanezerewe. Mbwa realite umunezero wawe ukivana n'ivyo uri mu kibanza kibi gose. Kuko umunezero w'abizera ntuhagaze ngaho. Abakuvuze nabi, ivyagenze neza n'ibitagenze neza, umviriza ivyo turashoboye kubibona, mbwa si facteur y'umunezero wacu. Umunezero wacu Paulo yavuze ngo munezerwe iminsi yose mu mwami wacu. Vyumvikana ngo birashoboka kuko hari iminsi zari mibi, mugabo ubwo bubi bw'uwo munsi ni ukwiye kuba facteur y'umunezero wawe. Iyo umukristo agenda yiraburaniwe, adatwenga, afise umujinya, mavanda bashikana kure gose. Amen. Bone barasuba uburyo bwo kubaho naho ivyari amafondasiyo y'ubuzima bwawe vyonyiganga. Umunezero wawe nukwiye gufatira kuri ivyo. Umunezero w'abizera sinzo wakwigishije mu ntango z'ubuzima rw'Kristo, akaba yubakiye umunezero wawe kuri ivyo yawubakiye ku musenyi. Umunezero wubakiye ku rutare, uwo Paulo avuga ngo munezerwe iminsi yose, si umunezero wubakiye ku bintu biboneka, ni umunezero utangwa namwe mu mitima yacu. Rero reka twavanse. Nizera ko isobanuro yanje mwayumvise. Abantu bayumvise bambwire amen. Ibintu nkabingahe biranga uwo munezero. Umunezero muri Kristo Yesu ni umunezero ubwa mbere ufatanye n'ubucuti wowe ufitaniye n'Imana. Cyambere
ubucuti ufitaniye n'Imana nibwo budetermine umunezero Kristo wewe ugenderamo. Ndabikuye ngo habaye ibi ntivyabaye, ujye yamvuze nagize amahigwe cyangwa nahombye, ndabikuye ngaho. Ubucuti bwawe n'umwami niyo facteur y'umunezero ugenderamo. Amen. Abantu bizera ko Yesu ari umunezero wabo bavuga amen. Nimba Yesu ari umunezero wawe, please umwegera, please aguhereza umunezero isi tosobanura. Uwo munezero idashoboye gusobanura ni uwo munezero udashingiye ku kintu na kimwe muri ibi biboneka. Lakini abantu bari strong. Amen. Vuga umunezero wanje urafatanye n'ubucuti fitaniye n'umwami. Uyu munezero utangura ryari? Utangura igihe twebwe ubucuti bwacu n'umwami butanguye. Butangura ryari nabwo? Igihe wihanye hamuhereje ubuzima bwa Yesu Kristo, uwo mwanya nyene kimwe mu ngabire zikomeye Imana ihimitima yacu. Iyo ni experience dusangiye, n'umunezero mu mutima. Umuntu yakijijwe arihana neza, hama ntiyumva umunezero mu mutima wiwe, ndaduta ko yoba yarizeye. Kuko kimwe mu bintu Imana itangura gutanga mu mitima yacu ni ingabire y'umunezero. Mga uwo munezero utangura tuvusa bwa kabiri, mga ukomezwa no kugendana n'Imana. Ingene wowe ugendana n'Imana nivyo bikomeza uwo munezero. Nico gituma barawuhawe bavusa bwa kabiri, mugabo inyuma y'imyaka 2 uwo munezero waraheze. Nico gituma Dawidi avuga ngo data unkomorere umunezero w'agakiza. Finalement uwo munezero ushoboye kwibwa. Gukomora murumva iryo jambo cyari cyo. Ni nkuko ikintu coba umuntu yoba yakinyivye hama ntakigarukana. Rero Dawidi avuga ati Mana unkomorere umunezero w'agakiza. Aha muri iki gihe Dawidi yari yakoze cyane nabibabwiye. Hama yumva mwemu yera muvuyeko. Hama yumva umunezero uhoraho uravuye mu mutima wiwe. Hama Dawidi acaje imbere y'Imana avuga ati Mana icyo nagusavye nkomorera umunezero w'agakiza. Vyumvikana ngo nshuti yanje kimwe mu bintu byo kugwanira mu buryo bukomeye gose n'umunezero w'agakiza mu mutima wawe. Hashoye kuba ibintu vyinshi hanze yawe, hashoye kuba ibintu vyinshi biguseka bikubabaza, mga kimwe udakwiye gutakaza n'umunezero w'agakiza tubonera muri Kristo Yesu, udashingiye ku kintu na kimwe. Nabana mu buryo bw'imwemu bumva information nziza bakaza mu ngoro y'Imana batamba, hama bumva information mbi akajaza mu ngoro y'Imana umenga ashwanye n'isi yose. Kubera iki? Ni kubera Paulo avuga ngo uwo muntu arongorwa n'ibiboneka, arongorwa n'ibiri hanze yiwe. Ivyo nibiri sure uno munsi bishobora kuba ari vyiza, ejo bikaba ari bibi. None umunezero wawe wumva uzoca usa gute? Uzogenda ufata kuleho y'ingene ibintu vyo hanze bisa. Nga ukene umunezero uri stable, ukene umunezero kabisa utanyiganga, uramba, biroroshe, wubake kuri relation yawe n'Imana. Bitangurana umunezero uhawe wake Yesu Kristo, nga ukomezwa n'ingene ugendana n'Imana. Mu gatondo uvyutse ugasenga, ugasenga, kimwe mu ngabire mwemu yaraduha igihe cyose tumwegereye n'umunezero mu mitima. Imisi yose umuntu wese agiye gusenga kaburura umunezero muri communion n'Imana, uwo muntu ntiyasenze neza. Ikintu cyambere ingabire turonka muri communion n'Imana, Imana iduhereza amahoro, iduhereza umunezero mu mitima yacu. Amen. Vyumvikana ngo nturekure kujya ku kazi wuzuye umubabaro, uri umwana w'Imana. Nturekure no kuva mu nzu yawe wuzuye umubabaro. Kubera Imana ishimwe yatwugururiye umuntu wese ashoboye kwishika muri presence yiwe. Ubwo bucuti bwawe n'umwami buraza kuguhereza utavanye n'ama information ufise. Amen. Ikindi cyambere cya kabiri, umunezero w'agakiza urafatana n'imbabazi z'Imana twagiriwe. Amen. Abantu bababariwe bavuge amen.
abantu bababariwe bavuge amen nini. Abantu bababariwe bavuge amen nini. Somera umurongo umwe uri muri Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 12. Ucusomera hojeje 10 ucusomera 16. Na ukunze. Ndashimira Kristo Yesu umwami wacu yabinshoboje. Uyu ni Paulo kavuga ati ndashimira Yesu Kristo umwami wacu yabinshoboje. Kuko yanyiyumviriye ko ndi wo kwizigirwa. Yanyiyumviriye ko ndi wo kwizigirwa mu gikorwa cy'ubusuku. Naho nabanje kumurogotako no kumuhiga no kumwambika ibara. Ati naho nabanje uviza Paulo ngene kavuga. Ati naho nabanje kumurogotako kumuhiga no kugira iki? No kumwambika ibara. No kumwambika ibara. Mbega Paulo yoba yarigeze ahiga Yesu mu buryo bwo kumuhiga? No. Paulo yoba yarigeze arogota kuri Yesu mu buryo kumurogota kugucya? No. Aisha karavuga ni igikorwa Paulo yasanzwe akora imbere yuko yizera umwami Yesu. Paulo yahamishengero, yahiga ishengero, yarogota ku ishengero. Mga urogose ku ishengero, n'uhiza ishengero ahiza umwami Yesu. Hama rero acavuga ngo mu murongo magomba kumanda usoma. Ndagusubiremo 1 Timothée 1:12. Ndashimira Kristo Yesu umwami wacu yabinshoboje kuko yanyumviriye ko ndo kwizigirwa akampa ubusuku. Naho nabanje kumurogotako no kumuhiga nibo bararogose kuri Yesu. Navyo muzi mwara murogose. Haleluya. Jewe nimba ari ikintu cyambere naranka bakizwa imbere yuko mba umukizwa cyane. Bakizwa narabanga nabo twigana nababona nk'abantu zakoranye ko ndababwiye ati aho nasoni umva ukabona umuntu yisa ishure ryose, umuntu afise comportement ziwe mu bantu bose. Ati none aho ntubona kuri bizarre, ntubona gutandukanye n'abandi. Ega ibi nivyo bita kurogota kuri Kristo. Amen. Sinzi umukristo wawe warahamye, ivyo nivyo bita guhama Kristo. Muga rero Paulo avuga ngo warakoze kunyizera, naho ushoboye kuba utakoze ibi mugabo ufise urugendo rwawe imbere yuko wizera ingene wari umeze. Bamwe hano Yesu yabasanze mu bintu bitandukanye hamara bakiza. Ngare agukijije bano Imana gutahura imbabazi z'Imana ni ikintu gikomeye. Bamwe ivyo bababariwe kubera imyaka myinshi heze bakijijwe ntibakivyibuka. Abandi kubera inyigisho bizi babwira ngo uri cyane mu gishasha, ivya kera vyarahise, ati nta kahise ufise, baci babita. Mga Paulo uyu ni intumwa ya Yesu Kristo, niwe yatanze revelation y'icyane mu gishasha. Mugavuga ngo ndashima Imana yabinshoboje kuko yanyiyumviriye ko ndo kwizigirwa akama ubusuku. Naho nabanje kumurogotako. Uyu si Paulo akige kinini cyane yizeye. Avuga ati je nabanje kumurogotako no kumuhiga no kumwambika ibara, ariko haleluya naragiriwe ikigongwe kuko nabikoze ntabizi ntarizera. Abantu bagira ikigongwe bavuga amena. Umviza Paulo avuga ati naramurogose ko naramuhize naragize ibinabiriya, atariko naragiriwe ikigongwe kuko nabikoze ntabizi kuko ntari bwizere. Ni ikintu gikomeye kumenya ngo ava yuko nizera Yesu Kristo nari umuntu mubi gose, hama Yesu angirira imbabazi. Igihe cyose nibutse ko imbabazi z'Imana nose mazambabariye nga nubundi Yesu akintegeye andindiranye igishika, nama numva ari umunezero ukomeye cyane, nama numva hose ari ikintu cyo kwirata imbere ya Satani. Amen. Gutahura ko wababariwe niwo munezero wundi wagakiza. Vuga ati narababariwe. Tinda muri iryo barabara uri mu gitigiri cy'abantu Imana izi mu izina kandi yababariye, ugenda niyo conscience. Genda niyo conscience ko wababariwe. Genda niyo conscience yuko uri muri babandi Yohana yavuga ngo bezeresheje imvune zabo amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Haleluya.
warababariwe ni ikintu gikomeye kidukomoreza umunezero w'agakiza. Bwira satani ati satani, ivyo ugira vyose je narababariwe. Ivyo ugira vyose je narababariwe. Ivyo ugira vyose narahishuriwe umwami w'imbabazi. Ibi bizogukomore munezero w'agakiza ku munsi. Naho ugwa mu ikosa ukamenya ngo hariho throne y'imbabazi, hariho ubuntu bwasutswe, ashobora kwegera intebe y'Imana nkagirirwa imbabazi. Somera 16. ariko icyatumye ngirirwa ikigongwe no kugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri jewe gahebuza, nukugira ngo Yesu Kristo yiyerekanire muri jewe gahebuza, ukwihangana kwiwe kose mbe icitegerezo c'abazomwizera bose bakaronka ubugingo budashira. Mvuze impamvu yakubabariye. Ushaka kuba ari umwicanyi, ushaka kuba ari umusambanyi, ushaka kuba ari imborerwambi, ushaka kuba ari umuntu mubi gose, mvuze impamvu yakubabariye. Bivuze ngo nukugira ngo yerekanire kuri wewe agahebuza. Wewe waragahebuza wewe. Ariko icyatumye ngirirwa ikigongwe nukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri jewe gahebuza. Ningaho Paulo avuga ati je vraiment mu bibi nari gahebuza pe. Hati Paulo ega mwe muramubwirwa. Agufa nkuwa dusanze ngaho tuko turasenga. Yagendana n'igisirikare yatwica twese. Yavuga ati ugaraje ntagire umwasoka. Bose ti bose agasigara imirambo ramba gaca yibandaniriza. Abatishe kabagira imbohe. Mugabo avuga ngo igituma warambabari ivyo vyose kwari ukugira ngo werekanire kuri jewe agahebuza. Mwani majambo wantoye ndi mu bigusumvya abandi kugira ngo umuryango wanje umenyere kuri jewe ukwihangana kwawe kudasanzwe. Sinzi kuri bazi gituma Imana gutoye muri bajye bajene bose mwari kumwe kwirigara. Sinzi kuri bazi gituma Imana kurobanuye wewe mu muryango wanyu. Sinzi kuri bazi gituma wewe ubuntu bw'Imana wagiriwe, impamvu wewe wabugiriwe. Paulo yahavuye abidekuvura avuga ngo kugira ngo yerekane kuri jewe agahebuza. Jewe nari mu bigusumvya abandi. Ngo yerekane kuri jewe ukwihangana kwiye kose mbe icitegererezo cy'abazomwizera. Ningaka kubwira ati wewe impamvu yakubabariye nugira ngo abandi bazomwizera bavuge bati nimba wewe waramwizeye, nimba ujya yaramubabariye, nimba ujya nawe nyene yasigaye umukizwa, nimba ujya nawe nyene yasigaye umwana w'Imana, sha naje yombabarira, naje yongirira neza. Ukwihangana kwiwe kose mbe icitegerejo cy'abazomwizera bakaronka ubugingo budashira. Ngiki ikindi kintu kiguhereza umunezero w'agakiza nukugenda uziko nababariwe. Vyuke mu gatondo vyibwire, ubwira Imana ati Imana warakoze kumbabarira ibyaha byanje. Bivuga ngo naho ibyaha byanyu vyotukura tuku teke wegere intebe y'ubuntu ukavuga ati Mana mbabarira, uraronka ikigongwe kiberanye nawe. Ivyo rero ni force y'abizera. Satani amenya aho dutegeye, ntamenya aho twavyukiye, kuko imbabazi z'Imana ziduteza ukuboko. Haleluya. Ukarishe nawe. Haleluya. Icya gatatu ngoda guhereza ibintu umunezero wawe wubakirako. Icambere navuze ngo umunezero wawe ufatanye na relation yawe n'Imana. Utagifise ubucuti n'Imana, utagifise umwanya wo gusenga, utagifise umwanya wo kurimbura ijambo ry'Imana, utagifise umwanya wawe n'Imana, umunezero uhoraho urakuja kure, uraguhunga oroshe. Sikibazo ko urakijijwe urakuva kukagenda. Mugabo uko wegera Imana usenga ugira iki, umunezero uhoraho niyo ngabire ya mbere Imana iduha igihe tuyegeye.
hama icya kabiri gutahura imbabazi z'Imana no kugendera muri zo navyo biduha umunezero w'agakiza. Icya gatatu, umunezero uhoraho cyangwa w'agakiza ufatanye n'ivyizigiro tugendana. Ivyizigiro tugendana, bariza mugenzi turafise ivyizigiro. Urafise ivyizigiro. Umunezero uhoraho urafatanye n'ivyizigiro tugendana. Ndavuga ivyizigiro vyo mu buryo bubiri. Reka mpere kuri ubwoko bwa mbere bw'ivyizigiro. 1 Corinthiens 9:10. Canke se yabivuze ku bwacu? Egome byanditswe ku bwacu. Kuko umurimyi akwiye kurima afise ivyizigiro. Umurimyi akwiye kurima afise ivyizigiro. Kandi umusekuzi akwiye gusekura yizigiye ko azohabwako. Kandi akwiye gusekura yizigiye ko azohabwako. Fugati nzohabwako. Amen. Ningabe ko kugira ngo umurimyi agiye kurima akwiye kugumana ivyizigiro ko azokwimbura. Utari umurimyi uri umunyeshuri, nikosa kujya ku ishuri utizigiye kuzomenya. Birakwiba umunezero. Ikintu cyose udafitiye icizigiro, ikintu cyose utizigiye kikunyaga umunezero. Ukwiye kudandaza imbere y'uko winjira mu rudandazwa ufise ivyizigiro ko uzokunguka. Kuko birivuze ngo umurimyi akwiye kurima afise ivyizigiro. Igituma abana b'Imana benshi badafise umunezero, nta vyizigiro bagira. Yubakuruga atazi ko ruzorama, akaca kwinjira afise ubwoba ko ruzotemba, akaca batavyizigira afise. Haleluya. Afata urugendo akinjira mu modoka atazi kwiza gushika, atizigiye ko yavishika. Ubwo urugendo rwose arumara umutima uvyimvye. Kubera iki? Niyizigiye. Amen. Ni jambo ry'Imana tubwiye ngo igikorwa cyose utanguje gukora gikore wizigiye amaresultat meza. Amen. Umunsi utanguye izigire. Mwani majambo izere kuza kuheza neza. Amen. Ati pasa none ndavyizigiye ntibibe naho. Oya nushoye kuvyizigira ntibibe. Kuko kwizigira biva ngo ni gutetereza. Praise God. Ivyo vyizigiro nibitetereza. Uvyaye umwana izere ko azokura kandi izere ko azomera neza. Kazoza karabugira ivyizigiro sikosa. Amen. Raba kazoza kawe ugira ivyizigiro. Raba amagara yawe ugira ivyizigiro. Haleluya. Vuga ati amagara yanjye ni meza. Raba amagara yawe ntuyavuge ko nabi. Gira ivyizigiro ku magara yawe. Gira ivyizigiro ku ivyo ukora. Gira ivyizigiro ku kintu cyose Imana yaguteretse mu maboko. Kubera iki? Bibiliya yatubwiye ngo ni vyiza ko umurimyi cyangwa umusekuzi asekura ziko azobihabwako. Mbega ni Imana yabimubariye. Eka ivyo vyizigiro si Imana. Ivyo vyizigiro ni wewe wizigira ku Mana. Haleluya. Ni wowe ugirira ivyizigiro. Ubundi ivyizigiro ni confiance. Nugira confiance Mana yuko iriho control bizogenda neza. Vuga ati Mana iriho control. Vuga ati Mana iriho control. Vyose bizogenda neza mw'izina rya Yesu. Bivuga ngo ivyizigiro ntibiveho mu bizera. Kubera iki? Bivuyeho umubabaro urinjira. Bivuyeho baca bagendana akababaro ko mu mutima. Turafise Imana. Vuga ati ndafise Imana. Bivuga no kwishima vuga ati ndafise Imana. Iyo Satani rero aje akanyaga ibi vyizigiro, ukinjira mu kintu ufise igicapo kibiko kizobugenda nabi, bano Imana ubwo nyene arakunyaze umunezero. Tugendera mu mubabaro kubera wizigiye nabi.
reka ndangirize kuri ubwoko bwa kabiri bw'ivyizigiro. Agatora gasetinze vuga ati nzokwama nizigira, vuga ati nzokwama nizigira. Hamwe ravuga ati pasa kubera iki nokwama nizigiye, ni kubera kuzi ko atazoguhemukira. Haleluya. Burya Yesu yamaze gusezera ati sinzoguta sinzoguhemukira. Naho buri mu bihe bigoye izere kandi wiziga ati nzobisohokamo amahoro. Ati bizogenda gute sindabizi, mugabo nahise mu kwizigira Imana every day. Umunsi utanguye izigira Imana muri uwo munsi. Avuga ati kubw'Imana ndizeye ko umunsi uzakugenda neza. Ati kubw'Imana ndizeye ko amaprograme yose uza gukora aza kuba hesi. Avuga ati kubw'Imana ndizigiye kwiga ajya marande uza kugira aza kuba neza. Haleluya. Niganza mugenza ati vyizigiro ntibihere. Ntutakaze ivyizigiro. Pe importe ingere vyo abisa. Ntutakaze ivyizigiro. Utakaje ivyizigiro apfuye. Utakaje ivyizigiro anyazwe. Utakaje ivyizigiro wishize kuri plateau Satana ashoye kukurya umwanya wose. Ntutakaze ivyizigiro. Na umuntu umwe yokwanga izere kundi muza guhura aza kugukunda. Ntutakaze ivyizigiro. Nakazi kamwe katocamo izere ko kandi kazocamo. Ntutakaze ivyizigiro. Utakaje ivyizigiro utakaza umunezero w'Imana umutima wawe. Ivyizigiro bindi dutegerezwa kugwanira no kugumana mu mutima wacu. Ibintu byinda bikunda. Tujyana hariya mu Tesalonika kandi 13 usome 13 na 4. Yego. Ichimana igomba no kwezwa kwanyu ko mwirinda ubushakanyi. Abajene bari ngaha. Abajene bari ngaha bavuga ati nzorongora. Undi avuga ati nzorongorwa. Agamwaza ko ndikunda fitina, ndikunda bigisha. Vuga ati nzokubaka urugo. Vuga ati nzokubaka urugo. Vuga ati nzokubaka urugo. Vuga ati nzokubaka urugo kandi urugo gwiza. Bivuga ni mutakaza ivyizigiro. Ico kitakaje urutakaje ikintu kinini cyane mu buzima bwa Kristo. Amen. Abafisi ibyo mukora vuga ati bikorwa vyanje bizogenda neza mw'izina rya Yesu. Vuga ati bikorwa vyanje bizogenda neza mw'izina rya Yesu. Abanyeshuri vuga ati uno mwaka nzomenya kandi nzomenya kumanuta meza. Nimutakaza ivyizigiro. Mukristo atakaje ivyizigiro araheze acatangura kumanirwa. Abitesalonike bambere apana bikorina abitesalonike bambere igice cya 4:13. Ariko bene data ntitugomba ko muyoberwa ivy'abasinzira itiro ry'urupfu ngo ntimubabare nk'ababande badafise ivyizigiro. Hariho babandi badafise ivyizigiro. Vuga ati intambara nzoyinesha. Rabi yo ntambara vuga ati intambara nzoyinesha. Nzoshinga intahe ko Yesu yambereye umwizigirwa muri intambara. Bivuga ngo nimubabare nk'ababandi badafise ivyizigiro. Hariho babandi badafise ivyizigiro. None abo ni bande? Ni bande? Ni bamwe mukorana batarizera, ni bamwe mu bana batarizera, ni babagenzi batarizera. Bivuga ngo ntibafise ivyizigiro. Bandanya gatonyi kuri 14. Uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka, abariko twizera yuko basinziriye muri Yesu, Imana izobazanana nawe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ukaba ufise mama wawe yatashe yizera, izere ko muzosura kubonana. Sinabumvise neza. Abantu bafise abagenzi batashe bizera, izere ko muzosura kubonana. Kubera bivuga ngo nimubabare nk'ababandi badafise ivyizigiro. Yesu ngo ko yasinziriye bambe ko yazuse mu bapfuye niko azobazura nabo. Ariko rero sinaningamije bo cyane naringamije twebwe. Duze gato. Iki nico tubabwira ni jambo ry'umwami twashikirijwe yuko twebwe abazoba kiriho dusigaye gushisa kukuzuka k'umwami wacu tutazokwitangira imbere y'abasinzire na gatoya. Ariko bandanya kuko umwami wacu bwiwazoza amanutse avuye mu ijuru arangura ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo ni bazobanza kuzuka maze natwe bazoba kiriho
dusigaye tuzoca duteruranwa nabo. Haleluya. Bari mana komenda kubwire ngo hari iwacu baratwiteguriye. Mwanyumvise neza? Ari iwacu kwa papa baratwiteguriye gose. Abamarayika sinzi ibyo ariko bakora muri umwanya, mbwa bariteguriye umugeni. Birivuga ngo baguma barunguruka baraba mwisi, barondera ko Imana yabacishirizamwo babona umugeni wa Kristo wariwe. Babona uwo Yesu yakoye amaraso y'igiciro. Babona abo Yesu yahisemo kwita ngo ubura bwanje ndakuvyaye umusuru wanje. Haleluya. Mugabo birivuze ngo inzamba yakabanga niyavuga twebwe bazobakiro. Umviriza ivyiziro vya Paulo. Avuga ati twebwe abizera bazobakiro tuzohindurwa. Vuga ati nzohindurwa. Vuga ati nzohindurwa. Hama ndamusanganire mu bicu. Hari ibintu bibiri bizoba. Birivuga ngo tuzohindurwa hama duterugwe. Vuga ati nzohindurwa hama nterugwe. Ubushobozi bw'Imana ni ikintu gikomeye cyane. Uruwizera kugendana ivyizigiro mu mutima wawe. Kwinzamba niyavuga number 1 uzoyumva, number 2 uzohinduka, number 3 uzoterugwa. Apana kwicara mu rushengero umwana w'Imana bakubagira ati none Yesu yoza nk'ubunyene woja mu ijuru. Kana ngo urumva ngo vyovana. Yumviriza ivyizigiro vya Paulo. Avuga ati abizeye niyaza niyo atamo kumaraka karangurura. Icyambere nzokumva. Vuga ati nzokumva inzamba. Maze natwe bazobakiriho dusigaye tuzoca duterugwa. Iganza mugeze ubwati barakwiteguriye. Hari iwacu barakwiteguriye. Hariho vinosha itigeze nywako n'umuntu n'umwe. Hariho amazimana adasanzwe arindiye abizera. Haji iwacu baratwiteguriye. Sinzi ko mwebwe umunsi umwe naragiriwe amahirwe yo gusengera ibikorwa by'ahantu perezida yaje. Umva perezida yaje kuvizita ahantu. Hamangirwa amahirwe nk'umupastor gusengera ibikorwa bihava bibera aho hantu. Mana yo mwijuru. Aba bantu bita perezida baritegurirwa. Imisi 3 imbere y'ukwaza. Imbwa zaca ngaho. Zinjira mu mashambre yose. Zinjira mu mabiro yose. Zinjira hano hose. Abasekirite baguma bakurakuranwa. Utazi rero umunota hasiga nk'iminota 30 agira shiki. Wari kwimvira ati mbasha n'umuheru ushitse Yesu araje. Haraba ibintu ndiko ndaraba. Ndavuga ati mugabo abantu baritegurirwa kweli. Amatana gakungugu wobona hano. Hamwe n'intebe hava yicara ko hari undi muntu yabanje kuza aratanga ubuzima bwiwe. Arayicarako. Aravuga ati nimbari ikintu bamuteze kibanze kinjeje. Iganza mugeza mu byati hari iwacu baratwiteguriye. Hari iwacu baratwiteguriye. Bona Imana mwijuru baratwiteguriye. Sinzi ko ari kuri ugo rugezo muga ndibaza ko rurengeye cyane ugo rugezo. Abamarayika nibaza ko ariko baracana bavuga ati igihe kiregereje. Abana b'Imana bagira baze. Igihe cyatwegereje. Bamwe Yesu acunguza amaso y'igiciro. Yesu nakabacisha ku buhomba ati abana banje bagira baze. Get ready. Irasire ko yamabara y'amazaha bateguye neza. Irasire neza ko mazimano ameze neza. Irasire neza ko yamazu yabo ameze neza. Haji wacu baratwiteguriye. Haleluya. Ibitsibo byawe biko birategurwa. Ibikorwa byiza wakoreye muri nosi biriko birategurwa. Ibitsibo uzokwambara nuvyibagire. Nuko bizokunyaga umunezero w'agakiza ni wavyibagira. Nigiki guhakuramiriza. Paulo avuga ngo ntarafata icyatumye afata. Hari icyatumye afata. Sirema ko ari finalite. Sirema ko ari kwicarana nawe kuri table. Sirema ko ari aho hantu azo ariko atugaburira duhanagura yashu. Avuga ati bana banje injira mu munezero wasobo. Sirema ko ari icyo cyatumye afata. Nizera cyane ko atari inzu.
ndizera cyane ko atari imodoka, ndizera cyane ko atari akazi keza. Icyatumye amfata kirasumba ivyo. Icyatumye amfata nuko nzoba ubugingo budashira hamwe nawe mu munezero w'ibihe byose. Haleluya. Ninashikira inzu zonezerwa, ninamufasha mwiza nzonezerwa, muga nzoguma ndindiriye finalite. Icyatumye amfata ivyo bima kudacika intege. Naho nohemukirwa muri ubuzima bwa Kristo, guma nizeye. Gatuma uwamemukiye siyo yampamagaye, uwamemukiye siyo yambwiye ko azompemba, uyu wamemukiwe si wandindiriye kuri finalite, si wandindiriye kuri arrive. Biva ngo azokenyera, atwicarike, atuzimane. Makele mesi karabaye. Azokenyera, atwicarike, atuzimane. Bamubaza atawoni bande, atawoni babandi bavuye muri ya mibabaro mw'isi, bavuye mu moko yose, mu mahanga yose. Abo ni babandi banesha, bamesuza imvune zabo amaraso mwagazi w'intama w'Imana. Aho hiyo baratwiteguriye, ayo wacu baraturindiriye. Rero nutakaza ivyizigiro, umune naho byose vyogenda, sigarana ikintu kimwe, agakiza.